iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda ni kuri fm 93 n'ibice bitatu Karongi na fm 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi ubu muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye: abarundikazi bicuruza mu mujyi wa Uvira bafite ikibazo cy'umutekano. Ajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga yose, ni telefone agenda bicana n'ibitamburisho byose agenda bitwara. Uyu ni umurundikazi rero mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda ishobora kugabwaho igitero cy'iterabwoba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Loni barayiburira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakira inkingo za mbere z'ubushita bw'inkende ejo kuwa kane. Naho gukingira imbasa abana bo muri Gaza birimo biragenda neza nubwo bwose intambara idahagarara. Aya makuru nawe yandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Ijwi rya Amerika, aya makuru tuyahere kuri Tanzania na Zambia. Bashyize umukono ku masezerano n'Ubushinwa. Ubushinwa rero bugiye gusana no kuvugurura umuhanda wa gari ya moshi uhuza ibi bihugu byombi. Fidel Niyongabo. Ubushinwa, Tanzania na Zambia vyateye igikumu ku masezerano ya mbere yerekeye gusubira kunagura inzira ya gari ya moshi imaze imyaka itari mike ihuza Tanzania na Zambia. Ni mu ntumbero yo gukomeza amayira akoreshwa mu gushikana ibidandazwa kw'ibahari ku mugabane wa Afrika ufise amatungo akomeye mu butaka bwayo. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yahagarikiye ibirori vyo gutera igikumu kuri aya masezerano azosubira kunagura iyo nzira ya gari ya moshi y'ibirometero 1860. Yari kumwe n'abaperezida b'ibihugu vya Tanzania na Zambia ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing mu nama yerekeye gufashanya hagati y'Ubushinwa n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Inzira ya gari ya moshi ihuza Tanzania na Zambia izwi ku izina rya Tazara yubatswe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 hakoreshejwe ingurane y'Ubushinwa idasaba inyungu. Iyo nzira yakoreshejwe mu gushikana ubutare bw'umuyumbu na cobalt bw'igihugu ca Zambia kw'ibahari bucishijwe mu gihugu ca Tanzania. Zambia yarondera kudakoresha amayira yo muri Afrika y'Epfo na Rhodesia ico gihe. Iyo nzira yubatswe n'abakozi b'Abashinwa n'Abanyafrika. Mu kwezi kwa kabiri Ubushinwa bwaratangaje ko buzokoresha umuriyaridi w'amadolari mu ntumbero yo kunagura inzira ya gari ya moshi ihuza Tanzania na Zambia hifashishijwe ugukorana hagati y'igisata ca leta n'abikorera ku giti cabo. Ijwi rya Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye kwakira inkingo z'ubushita bw'inkende vuba cyane. Geoffrey Mutagoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje inkingo za mbere z'indwara y'ubushita bw'inkende kuri uyu wa kane. Icyiciro cya kabiri cyazo kikazahagera ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Byatangajwe n'umukuru w'itsinda rishinzwe kurwanya iyo ndwara Chris Kachita. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu kwezi gushize ryatangaje ko iyi ndwara yatangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari icyorezo gihangayikishije isi. Gusa uburyo bwo kuyikumira bwahuye n'imbogamizi zishingiye ku ibura ry'inkingo. Umukuru w'itsinda rishinzwe kurwanya iyo ndwara ntiyatangaje ingano y'inkingo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganya kwakira kuri iyo minsi yombi. Kuva iyi ndwara yadutse muri Kongo, abagera ku 19,710 bamaze kuyandura nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu. Mu butumwa bwa video, Minisitiri w'Ubuzima wa Kongo Roger Kamba yatangaje, yavuze ko bagiye kwibanda ku gutera imiti yica ubukoko mu mashuri no gushishikariza abana gukaraba intoki, cyane cyane muri iki gihe amashuri agiye gufungura. Ijwi rya Amerika, amakuru tuyakomereze muri Palestina, aho Loni yishimira uburyo gukingira imbasa abana bo mu ntara ya Gaza birimo bigenda neza, ariko rero irifuza ko imirwano ihagarara ku neza y'abari mu kaga. Eugene Mukankusi. Ishami rya ONU rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu gufasha abanyapalestina UNRWA ryatangaje ko hari intambwe ishimishije irimo guterwa mu bijyanye no gutanga urukingo rw'indwara y'imbasa ku bana bo mu ntara ya Gaza, ariko ko guhagarika imirwano mu buryo buhoraho mu ntambara imaze amezi 11 bikenewe kugira ngo abantu boroherezwe umubabaro.
UNRWA yavuze ko mu minsi 3 y'ikingira mu turere twa Gaza rwagati abana bagera mu bihumbi 187 bahawe urukingo. Iki gikorwa kikaba kigiye gukomereza mu tundi turere twa Palestina mu cyiciro cya kabiri. Gukingira iyi ndwara byatewe n'uko habonetse umwana w'umuhungu mu kwezi gushize urwaye imbasa bwa mbere mu myaka 25 mu ntara ya Gaza. Israeli n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas bemeranijwe guhagarika imirwano amasaha 8 buri munsi mu turere twateganyijwe kugira ngo gahunda y'ikingira izabashe gushyirwa mu bikorwa. Nta makuru avuga ko hari uwaba yararenze ku masezerano. Kuri uyu wa gatatu, umuyobozi wa UNRWA Philippe Lazzarini ku rubuga rwa X yagize ati: "Ni intambwe ikomeye. Buri munsi mu turere two hagati mu ntara ya Gaza abana benshi bakingirwa imbasa." Uyu muyobozi yakomeje agira ati: "Mu gihe itangwa ry'urukingo rw'imbasa ririmo guha abantu agahenge, igikenewe byihutirwa ni uguhagarika imirwano burundu, abagize ingwate bose bakarekurwa, ibyangombwa by'ubutabazi harimo n'iby'ubuvuzi n'iby'isuku bikagera mu ntara ya Gaza nta nkomyi." Abanyepalestina bavuga ko impamvu ikomeye yatumye indwara y'imbasa igaruka ari isenyuka ry'urwego rw'ubuvuzi n'ibitaro hafi ya byose mu ntambara. Israel ishinja Hamas gukoresha ibitaro mu bikorwa bya gisirikari, ibirego uyu mutwe uhakana. Intambara kandi ni no muri Ukraine itangaza ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashe uyu munsi mu mujyi wa Lviv mu burengerazuba bw'igihugu, zahitanye abantu 7 zikomeretsa abandi barenga 30. Fideli Niyongabo. Buramatari w'intara ya Lviv Andriy Sadovyi yatangaje muri video yashizwe ku rubuga Telegram ko igitero ca misiri Uburusiya bwakoze casenyuye kandi inyubako acongera conona ibindi bibanza birenga 50 birimwo amashuri n'inzu. Mu ntara ya Dnipropetrovsk igitero c'Uburusiya mu gisagara ca Kryvyi cakomerekeje abantu 5 kironona n'amazu. Igisirikare ca Ukraine catangaje ko Uburusiya bwakoresheje misiri 15 na drone 29 mu bitero giherutse gukora muri Ukraine. Cavuze ko ibikoho bikoreshwa mu kwivuna misiri na drone vya Ukraine vyasambuye misiri 7 kuri izo 13 na drone 22 kuri 29. Izindi ntara Uburusiya bwakozemwo ibitero vya misiri na drone birimwo Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Volyn, Ternopil, Kiev, Zitomir, Poltava na Sumi. Ibitero vya misiri na drone Uburusiya bwakoze kuri uyu wa gatatu bibaye umunsi umwe inyuma y'uko misiri z'Uburusiya zisha abantu batari munsi ya 51 zongera zikomeretsa abandi bagera ku 300 mu gisagara ca Poltava kiri mu buseruko bwa Ukraine. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru mushobora kuyasanga igihe icyo ari cyo cyose kuri wa3 radiyo yacu voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose harimo YouTube na Facebook kuri VOA radiyo yacu. Leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baburiye Uganda kuryamira amajanja kubera ko abaterabwoba bashobora kuyigabaho igitero. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi. Urwo n'uruja n'uruza mu mujyi wa Kampala. Iyo utemberereyemo ubona ko nta kinini cyahindutsemo mu bikorwa bya buri munsi kuva aho ayo makuru yatangarijwe mu mpera z'icyumweru gishize. Icyakora ikigaragara ni uko umubare w'abashinzwe umutekano wongerewe mu mujyi n'imyanya bari badasanzwe babamo nko mu masoko. Umujyi wa Kampala ntabwo ari ihuriro ry'ibikorwa by'ubucuruzi muri Uganda gusa, hanahurira abacuruzi baturuka mu bihugu byo mu karere. Ni umujyi kandi ubamo ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo, amanama mpuzamahanga, ukanaba n'icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'igihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kampala yatangaje ko bafite amakuru yerekana ko hashobora kugabwa igitero cy'iterabwoba cyane ahantu hahurirwa abantu benshi nko mu mazu manini y'ubucuruzi, ahakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo, ku mashuri n'insengero. Amerika yaburiye kandi abaturage bayo kwirinda aho hantu bakaba maso buri gihe. Polisi ya Uganda ivuga ko aya makuru atari mashya kandi ko buri gihe bahora biteguye, ariko iragira inama abaturage kurushaho kuba maso no gushyiraho ingamba z'umutekano zikaze ahantu hose. Kituma Rusoke n'umuvugizi wa polisi. It is true there is a terror threat, but there have ati hariho iterabwoba rwose, ariko buri gihe ryahoze. Wa Uganda iri ku isonga mu kurwanya iterabwoba, ni ngombwa ko igihugu cyacu gihora cyiteguye. Abantu bagomba guhora bari maso, bitabaye ibyo bazagira ibibazo.
amaduka manini agomba kwiyongera mu kubungabunga ingamba z'umutekano. Kwinjira kw'abantu mu myanya yose ihurirwamo n'abantu benshi bigomba kugenzurwa. Igisirikare na polisi barimo gukora ibikorwa bihuriweho kugira ngo bashobore guhagarika iryo terabwoba. Iyo ugeze ahantu rusange hahurirwa abantu benshi nko mu biro bya leta, za kaminuza, parike za bisi hamwe n'amasoko manini y'ubucuruzi, abapolisi n'abasirikare nibo baharinze. Aho tuvuze hari hasanzwe harindwa n'abashinzwe umutekano bigenga. Mu myanya imwe n'imwe bagaragaye bakoresha imbwa zirinda umutekano zihunahuna muri iyo myanya n'ibintu biyirimo. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kuraije yabwiye abanyamakuru aho inkomoko y'iryo terabwoba ituruka. The threat being referred to by the US alert emanated from Al-Shabaab. Ati iterabwoba rivugwa na Amerika rituruka kuri Al-Shabaab. Turabizi kuko bahora babangamira igihugu cyacu. Kuba dukekeka ntibisobanura ko ari nta terabwoba rihari. Ariko nanone ntitwakwirengagiza ibyo abanyamerika bavuga kubera ko dufatanya mu ntambara yo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Amakuru batubwiye ahuye n'ibyo twari dusanzwe tuzi. Conforms with what we already know. Kurajya avuga ko iterabwoba ritazatuma igihugu gitegeka ko akazi gahagarara, ariko aburira abaturage uburyo bakwirinda. The best thing is not fear, because that's what the terrorists look for. Ati ndashaka kubwira abaturage bacu ko ikiza atari ugutinya, kuko ari byo abaterabwoba bashaka. Baba bashaka gutera ubwoba mu baturage. Turabizi kandi ni ikibazo duhora twiteguye. Bityo rero turasaba abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gufatanya n'inzego zishinzwe umutekano. Buri muntu akamenya umuri hafi uwo ari we, aho avuye n'icyo atwaye. Abantu ntibemere kuba hafi n'imifuka itagira ba nyirayo. Naho ntushobora kuvuga ko ngo yuko hari iterabwoba twihishe mu mazu yacu. Oya. No. Kuwa mbere inzego zishinzwe umutekano zafunze imwe mu masoko manini i Kampala ryitwa Chinatown kubera ko ritari ryujuje ibikenewe byose byo kurinda umutekano. Byashoboraga gushira abaturage bajayo mu kaga. Kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'icyo kigo cy'ubucuruzi bwemeje ko bwujuje ibyangombwa by'umutekano kandi ko bagiye gusubukura ubucuruzi. George Fili ni umwe mu bayobozi b'icyo kigo cy'ubucuruzi ca Chinatown. Ati twagerageje gushyiraho no gukurikiza amabwiriza twahawe na polisi kugira ngo ducunge umutekano w'abantu binjira. Tugiye kandi gukoresha imbwa zihunahuna kugira ngo dusuzume ahantu hose mu rwego rwo kwirinda iterabwoba. Ahandi hantu nka parike za bisi, abagenzi n'imizigo yabo barimo gusakwa n'utwuma tw'umutekano mbere yo kwemererwa muri bisi. Uganda yari isanzwe ihanganye n'ibindi bikorwa by'iterabwoba rituruka ku mutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Uganda zimaze hafi imyaka 3 zihiga abarwanyi bawo zifatanije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Uganda kandi imaze imyaka 17 ifite ingabo zirwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia. Iyo mitwe yombi yagiye ibitero by'iterabwoba kuri Uganda mu bihe bitandukanye byahitanye batari bake, yihorera igisirikare cya Uganda kuyirwanya. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ijwi ry'Amerika tukiri muri Uganda, Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasezerewe kwa muganga. Ejo kuwa kabiri murabyibuka ko yakomeretse, akavuga ko abapolisi bamurashe isasu ku kuguru. Ibindi byanenene nazwe. Imbere yuko Bobi Wine ava mu bitaro vyitwa Sambia ku murwa mukuru Kampala, yarayemwo ijoro rimwe abamuburanira bari babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abaganga bari bavuze ko bategerezwa kumubaga kugira ngo bamukuremwo ibisigarira vy'ivyamwinjiye mu kuguru bivuye ku gisasu kirimwo ivyuka bikoroza amosozi. Umugambwe wiwe n'abamuburanira bemeza ko abapolisi bamuteye kandi ku bushake. George Musisi aburanira Robert Kyangulanyi yamenyekane ku izina rya Bobi Wine yavuze ko uwaburanira yatoye mitende. Itangazo polisi ya Uganda yasohoye mu kanya rigira riti Robert Kyangulanyi yari yatumiwe na Musisi amuburanira mu birori vy'umuganuro vyabereye mu karere ka Mulindo kari ku birometero 200 uvuye i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Ari mu nzira atahuka, we nabo bari kumwe bava mu muduga batangura gukora ico polisi yisi myerekano. Igipolisi kiti twara
barababujije ariko banka kumva babandanya kwiyerekana bazibira ibarabara gutyo baba baradusomborokeje. Igipolisi ca Uganda kikabandanya kuvuga ko gifise amasanamu yerekana abayoboke ba Bobi Wine bariko batera amabuye abapolisi bongera baburabuza abaca mw'ibarabara bakora n'ibindi bikorwa bashize mu murwi w'ubugumutsi. Itangazo ry'igipolisi ca Uganda Ijwi rya Amerika dufitiye kopi ryemeza ko umwe mu bapolisi batatu baba barakomerekejwe n'amabuye y'abayoboke ba Bobi Wine aremvye. Rivuga kandi ko bamenaguye imodoka zibiri z'igipolisi ca Uganda. Umugambwe wa Bobi Wine n'abamuburanira barahakana ivy'igipolisi kibagiriza. Bavuze ko abanyagihugu babonye Bobi Wine baca basidukana n'iyonka kumushengerera, abapolisi nabo baca babashwaramwo babamijaguramwo amasasu n'ivyuka vyokera. Bobi Wine ni nako guhava ava mu duga abaza abapolisi kibaye n'igituma barasa, bidatevye nawe baca bamurasa n'ibigirankana ku kuguru. Niko uruhande rwa Bobi Wine rubandanya kubivuga. Igipolisi co muri Uganda cemeye ko kigiye gutangura amatohoza ashingiye ku vyagirije vy'uko uwo munyepolitike w'imyaka 42 yoba yararashwe vy'ukuri, ariko aha kikavuga ko amatohoza azobanziriza ku kumenya icatumye haba urwo ruhagarara. Umugambwe wa Bobi Wine NUP mu mfunyapfunyo ukabusabire kurwa gihuta y'abanywanyi bayo bane bafashwe kuwa kabiri igihe ibi vyose vyaba. Robert Kyangulanyi yamenyekaniye ku izina rya Bobi Wine azi imbere mu matavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Mu matora yo mu 2021 Bobi Wine niwe yarahanganye cane na Museveni mu matora ya President. Yabaye isubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagore b'abarundikazi bicuruza mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Epfo bahangayikishijwe n'umutekano wabo. Bamwe muri bo baranicwa nk'uko umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira abitubwira muri iyi nkuru yaduteguriye. Ibi aba bagore babitangaje nyuma y'iminsi 3 uwitwa Esther Nizigama yikiwe mu nzu n'uwo bari bajyamanye. Ijwi rya Amerika risura aba bakora umurimo wo kwicuruza ahazwi nko muri Kirondolondo, muri 565 ndetse no mu Parc des Princes. Bamwe muri bo twasanze bategereje abagabo, abandi nabo bari mu kabari banywa inzoga, mu gihe abandi nabo bari hanze y'ibyumba bararamo bari kwisiga amavuta na poudre. Hari nka saa 4 za kumanywa. Aba bose bahuriza hamwe ko batewe agahinda n'urupfu rwa mugenzi wabo wishwa nizwe ndetse ategwa ibyuma mu ijoro ryo ku Cyumweru. Shugwe ari mu kigero cy'imyaka 25 akorera umurimo w'uburaya mu mujyi wa Uvira uri mu birometero 7 uvuye ku mupaka w'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryamusanze muri Kirondorondo yemeza ko uyu ari umukobwa wa kabiri abagabo bishiye muri uyu murimo w'uburaya muri uyu mwaka. Umubabaro dufise twebwe batubwiye ko yamafire ku hoteli haruguru yaho twari tuba. Umva yajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga yose ni telefone agenda bijanye n'ibitamburisho byose agenda bitwara. Muri uyu mujyi wa Uvira urimo abarundi babarirwa mu bihumbi bakora imirimo itandukanye. Abakora uburaya bashimangira ko ari bo bahohoterwa cyane mu murimo wabo wa buri munsi, kuko utishwe arakomeretswa cyangwa se akambugwa amafaranga n'amatelefone. Uyu mukobwa utashatse ko tuvuga amazina ye ari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko. Twamusanze aho akorera uburaya muri Kirondorondo afite ibikomere ku itama yaratewe n'umugabo. Baradukubita katugirira nabi, hari umunjirana ntaguhe n'amafaranga, ntagize Imana ngo yaguhe imbere yamusavye akagenda gukubise nyene akakonona, hamugatabaza abagenzi bawe bakagufasha. Hano ufite inkovu kwitama no mu gahanga byagenze gute? Nkubise twagwaniye muri shamba ndashaka ndongora atambaye kapote. Clementina Kimana amaze umwaka akora uburaya muri Uvira avuga yuko yavuye mu Burundi yaje gushakira imibereho muri Kongo kuko ariho hari amafaranga menshi ugereranyije no mu gihugu akomokamo. Hari igihe dushobora kuburana abo bagabo tugakorera nka 5 canke 10 gutyo, ubabonye hari igihe ukorera na 200 gutyo. Ico twosaba je nakivuze nuko mwodukingira kuko ntituburi busubire mu Burundi. Ubu mu Burundi n'inzara iriyo irahinda n'abariyo baragowe nka jewe mperukayo je naje hirya yejo vraiment nabonye arakaga. Ico dusaba nuko mwoduha uburinzi baze baradukingira natwe batwubaha abo bagabo babone ko natwe turi abantu twaje kurondera ubuzima. Aba barundi basaba leta ya Kongo kubarindira umutekano kuko bahohoterwa uko bwije nuko bukeye. Bagaragaza kandi ko niyo habaye umusako
bafatwa bagafungwa kandi baba bafite ibyangombwa bibaranga. Icyambere twasaba twebwe dukurikirana ko turi abantu nk'abandi kuko ibihugu nakubwiye ko bitemberanye. Abarundi baremwe n'Imana kandi n'abakongomani baremwe n'Imana. Kurenganywa birabaho kuri twebwe kandi ushaka ugende no mu Burundi igihugu tuvamo. Bobo ntibabagira nk'uko batubwira twebwe. Gusa nubwo abo Barundi bafite ikibazo cyo guhohoterwa, bemeza yuko bafite n'ikibazo cyo kutagira amakuru ahagije ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende bwibasiye aka karere bakoreramo. Oya drone tubiri ibyo bihara by'inkende biza ku bucafu, ku bantu bifata ubucafu. Wowe ugiye urya utuntu twawutoya twose utakaravye ni woge ukagenda gukorakorana n'abantu ukajya udakarabye, iyo rero nizo zangwara ziza zibyaduka ziza ku muntu. Ibyo byandurira mu bino mu mbonano mpuzabitsina hoho mama abantu bazohera ari benshi. Mari Mitila Ponga ni umuyobozi ushinzwe uburinganire ndetse ukurikiranira hafi izi ndaye zo mu mujyi wa Uvira, avuga yuko ababajwe n'abo bakobwa bagenda bicirwa mu mirimo yabo bakora kandi ari bari batungiye imiryango. Gusa uyu mubyeyi yemeza yuko amatohoza bakoze nyuma y'imfu z'abo bakobwa basanga ziterwa n'ishari bagirana hagati yabo bapfa abagabo. Ya kwanza kuko complicité ya bo benyewe les femmes professionnelles de sexe. Icyambere hari ukugambanirana hagati yabo ubwabo kuko bafitanye amashyari. Bamwe bavuga ko uyu uvuye Bukavu, Bujumbura, mu Rwanda ndetse n'i Kalemi aribo abagabo bakunda kandi yabatwaye isoko, bityo bagakoresha amabandi kugira ngo babavanireho uwatwaye abagabo. Tugera ku buyobozi bukuru bwa polisi yo mu mujyi wa Uvira banze kugira icyo bavugira kuri mikoro zacu, ariko bemeza yuko nyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa w'Umurundikazi bari gukora amatohoza kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rw'iwe bashikirizwe ubutabera. Amakuru ava muri amwe mu mashiramwe yigenga yo mu mujyi wa Uvira, Baraka, Kalemi ndetse no mu bice bitandukanye bicukurwamo amabuye muri iyi ntara yerekana ko umubare munini w'abakobwa bakora uburaya bava mu Burundi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murabizi turi kuri internet kuri wa radio yacu voa.com, YouTube, Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zose ni kuri VOA radio yacu. Turi no kuri FM 93.3 Karongi mu Rwanda na FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi kuri iyi saha tuvugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ijwi rya Amerika, tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida bombi b'amashyaka abiri akomeye, Kamala Harris w'abademokrate na Donald Trump w'abarepublikani, bazagira ikiganiro mpaka cyabo cya mbere na mbere ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Iki kiganiro kizabera kuri televiziyo ABC mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka. Muzi ko perezida wa Repubulika ndetse n'igice kimwe cy'inteko ishinga amategeko bazatorwa ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11. Mu nkuru zihariye mu rwego rw'izo nkuru zihariye kuri aya matora, Geoffrey Mutagoma aratubwira uko Kamala Harris na Donald Trump barimo bitegura ikiganiro cyabo. Uko umunsi nyirizina w'amatora muri Amerika ugenda wegereza, niko abakandida ku mpande zombi bashishikajwe no kwigarurira imitima y'abazatora. Umukandida wa Republikani Donald Trump yibanze cyane ku ngingo irebana n'ubukungu bwa Amerika no gusebya uwo bahanganye. Dore ibyo tuzi kuri mugenzi wacu Kamala Harris. Ntiyitaye ku banyamerika, cyane cyane abakozi b'abanyamwete n'abanyamerika bo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse. Ntabitayeho. Ku rundi ruhande, abashyigikiye Kamala Harris bavuga ko Donald Trump ahubwo ari we wateje ingorane imiryango y'abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse, yongera imisoro bari basanzwe batanga mu gihe agabanya iy'abaherwe n'ibigo byabo by'ubucuruzi. Guteza imbere abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni intego izaranga ubuyobozi bwanjye. Aya ni amatangazo abamamaza Kamala Harris bahitisha kuri za televiziyo no ku mbuga mpuzambaga, akubiyemo amasezerano ko nibamutora azabuza ibiciro by'ibiribwa ku masoko kuzamuka, akagabanya n'ibiciro by'amacumbi. Ikibazo kirebana n'iby'ubukungu ni ingenzi cyane muri aya matora.
abahanga mu bya politike basanga Kamala Harris akwiriye kukibandaho mu kwiyamamaza kwe. Uyu ni Hank Shenkoff. Agomba gusobanura impamvu abantu bishyura amafaranga babona ko ari menshi mu gihe bagura lisansi y'imodoka zabo, n'impamvu umugati urimo guhenda mu gihe ababikora mu nganda badaha agaciro gakwiriye idolari ry'umuguzi. Kandida Vice Perezida J.D. Vance wiyamamazanya na Donald Trump avuga ko gutora Kamala Harris bivuze gutakaza imirimo myinshi ku Banyamerika. Mutekereze ku nyungu zikomeye zabo mu nzego z'imirimo zasenyutse muri iki gihugu, abantu bakijijwe no gutwara akazi kanyu mu Bushinwa. Abo nibo bashaka Kamala Harris. Uburyo bwonyine bwo kubatsinda no kubakumira ni ku isanduku y'itora muri uku kwa 11. Naho kandida Vice Perezida Tim Walz wiyamamazanya na Kamala Harris yemeza ko abademokrate bafite ku mutima abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse muri Amerika. Donald Trump na J.D. Vance bo babibona ukundi. Ikintu cyonyine bazi ku Banyamerika bakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni ukubacuza utwabo aho kubishyura neza. Amahirwe yose bagize bayakoresheje mu kubashozaho intambara no gupfukirana ububasha bwabo bwo gufatanya kugabanyisha ibiciro. Mu gihe hasigaye amezi 2 ngo amatora abe, impande zombi ziraryana isataburenge. Ibipimo binyuranye bikorwa muri rubanda byerekana ko Kamala Harris ari imbere gato ya Donald Trump mu majwi mu gihugu hose. Umwe mu bazatora utuye muri leta ya Michigan, David Martinez, ashyigikiye Trump. Ni umunyamerika nyawe akunda igihugu. Ndibaza ko ashira imbere cyane inyungu z'abanyamerika kurusha uko ashira imbere inyungu ziwe. Ibyo akora byose biba bifise intumbero yo kugira uwo afashije. Becca Rush uzatorera muri leta ya Georgia we ashyigikiye Kamala Harris. Urabona turi muri 2024, dukeneye amaraso mashya, dukeneye bishya n'ahazaza heza. Trump na Harris bakomeje kwiyamamaza. Mu cyumweru gitaha bazaba bitegura ikiganiro mpaka bazaba bahuriyemo bwa mbere ku wa kabiri tariki 10 z'uku kwezi kuri televiziyo ABC ya hano muri Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu, ako kazi kimurakamenyereye nakaba katurarikira yuko amakuru ari ku musozo. None rero mbere yuko dusezeranaho mbibutse yuko inzego z'umutekano muri Uganda ziryamiye amajanja kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baburiye guverinoma ya Uganda ko hari umutwe w'iterabwoba ushobora kubagabaho igitero. Barakeka amababa Al-Shabaab yavukiye muri Somalia. Uganda imaze imyaka 17 muri Somalia ifiteyo ingabo mu rwego rwo kurwanya uyu mutwe wa Al-Shabaab. Muri Uganda kandi Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasezerewe kwa muganga, yarayeyo ijoro rimwe. Muribuka ko ejo kwa kabiri yakomeretse, akavuga ko abapolisi bamurashe isasu ku kuguru. Maze rero banywanyi bacu mwese uko mungana aho muva mukagera, mbashimira cyane ko muri bamudatenguha. Mbifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro biracyakomeza, maze rero murakarama.